ndashimira Imana kucyo yakoze. Nari mfise ideni rirengeye byananiye kuriha, ariko ku munsi wa kane nagiye mbona Imana indihira iryo deni. Amen. None ndashima rwose ndakuba amasi, naciye ndara ndatamba kubera nendara yabuze. Wari warayabuze. Yego. We waje ngaho nagwaye n'ingwara nyinshi cyane. Yego cyane. Wari ugwaye ingwara zihe? Amafyigo. Wari utubwira uko byari bimeze nuko ubu byagenze. Ibyo by'amafyigo. Sinunama. Siniruka. Nagenda nyoboka buhoro buhoro. Ariko kugeza ubu ndatambuka uko ngomba. Kandi nkiruka. No mu murima ndakora kubisanzwe ntarengeje mugabo. Ndengeze ntanumva hari gihindutse mu mubiri. Ndashimira cyane rero iyo Mana. Waje ugwaye amafyigo. Yego. Ariko mwe murumva ibitangaza Imana ikora. Namwakiriye ajugumira umubiri wose. Amafyigo agwaye amafyigo ntiyashobora no kunama no gutambuka. Mugabo ubu ariruka. Naho atoba akora ngo arenze kuko n'imyaka irimo. Ariko nawe hari aho udashobora kurenza. Ariko Imana yamukijije amafyigo. No, ariko ntitwokomera Imana amashi. Na madame wawe. Yego. Nawe yaragwaye yarameze nabi nabakiriye, ariko kumwe na madame uwo munsi ndavyuka namubwiye nti uyu munsi uraryama nti fise uburibwe mu mubiri sinigera ndyama. Ndamubwiye ngo uraryama acara twenga. Ariko Imana yarakoze ibitangaza, yaje ambwira nti naryamye ndasinzira nongera ndasinzira. Dukomere Imana amashi menshi ko yihesheje icubahiro. Urashobora gusubira mu kibanza.